abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakuramukije nshuti mugenzi mukunze kuganiro abakunzi b'amahoro. Twongeye guha kaze muri kiganiro kugira ngo twongere tuganire kuri cya cigwa twariko mu kiganiro giheruka cavuga ku vyerekeye guciranira imanza. Umutume twari kumwe yongeye guteteka kuba hano kandi agomba kubana tuganira kuri ivyo. Mutumire turabaramukije. Ndabaramukije, mwakoze kuntumira kandi ndaramukije abariko baradukurikirana. Murashaka kubidondora ubwira kandi. Nitwa Remy Havyarimana, nkorana n'ishirahamwe Maison Vert d'Espoir, ikigo c'ivyizigiro, ishirahamwe rigerageza gukurikiranira hagufi no kurondera umuti w'ibibazo bidaciye mu ngimba. Ego. Murakoze cyane. N'ubu Remy Havyarimana ubwira kandi dufise nk'umutumire wacu kandi niwe agomba kubana tuganirira ku vyerekeye guciranira imanza. Murashaka kwibutsa mu njamake ivyo twaganiriye mu kiganiro giheruka? Ego cyane. Mu kiganiro giheruka twari twarabiye hamwe ingene byoroshe cyane ko abantu kubera intege nke z'umuntu uko akozwe byoroshe cyane kwaca imanza, kuko no mu maso yacu amaso ashika twereka ibibi imbere yuko atwereka ibyiza. Umuntu ugasanga atwagwa ahubwo no kuraba canke kubona ibibi gusa kurusha ibyiza. Twari twafatiye akarorero ku mukozi w'Imana, intumwa y'Imana canke ego wari yatowe n'Imana ngo akorane umwe muri 12 Yesu yatoye, Petero. Turavuga yuko mu nyigisho abantu baronka mu mashengero usanga Petero bamufashe nk'umuntu atari umuntu w'akarorero, umuntu biboneka gusa yuko umenga n'umuntu yitanganiza mu kwishura, kandi muri uko kwitanganiza kwishura bagaca bafata inyishu mbi gusa yatanze, kandi izo yatanze nyinshi ari nziza, bagaca bafatira ku bibi gusa babona, kandi kenshi utaravye iyo ivyo navyo byaba bivuye. Twafatiye akarorero kuko aho benshi nyene baca bafatira bati nta muhemu nk'uwo yoteba akihakana umwami wiwe, aho tubona yuko Petero yihakanye Yesu gatatu kose, ariko kandi bikurikirwa no kurira hanyuma akababarirwa hanyuma agacaja mu bikorwa. Naha rero twari twabonye yuko bitoroshe, kuko abantu uco usanga igihe bashize imbere guca urubanza kenshi baba batambutse kwiyumvira ivyo vyavuye kuki, uwo muntu yakoze gutyo bigenze gute, uwo muntu yavuze gutyo bigenze gute. Hanyuma ugaca usanga kenshi ikibabaje kurusha inkuru twaronse kenshi ntizibarizo, ntitwamenye vyose ngo tumenye igituma ivyo bimeze gutyo. Noneho bikaza gutera ingorane igihe tubandanya ducira urubanza uwo muntu wewe yabivuyemwo kera, yarasavye Imana imbabazi, yarababariwe, ubu we waramahoro n'Imana. Mugabe ingorane twari tumenye no munsi kandi we zaramuvuye ko zigaca zigaruka kuri twebwe, tugaca tuba rero abakwiragiza ibinyoma, kujya mu ntari mubi, kujya mu ntameze kuko yakoze ibi n'ibindi tutazi igihe wewe yitatuye n'Imana. Naha rero Yesu yacagira ati nimureke sebuja bari we amenye ugwacira umushumba wiwe, mugabo mwebwe mureke gucira urubanza kugira namwe mutazotsindwa. Abantu rero twarangije tuvuga tuti tworeka kwihuta guca imanza, kuko inkuru zose ntidushobora kuzimenya zose, ariko kandi Yesu we yavuze ko wababariwe byinshi ni wazi ikiguzi c'imbabazi. Igihe tuba turiko turaca imanza rero tuba twerekanye yuko umenga twebwe nta kibazo dufise, nta nivyo twababariwe n'Imana. Ego. Naharo tugatwege twimve none muri ibintu dukora, mu buzi dukora, mu byo dukora, iho cyitwa guciranira imanza gifise ikibanza kimeze gute mu buzima bwa misi yose mu byo dukora? Murakoze cyane. Mu buzima bwa misi yose uko twatanguye tuvuga, mu bisanzwe guca imanza novuga ko ari ku ntambo kigira kabiri. Erika womenga ni no gukoresha ubwenge washaka, nko mu migenzo y'ikirundi ho humenga urumunyabwenge igihe ubanza kurondera kwimba kumenya umuntu umenga niho hari ubwenge, utabikoresheje umenga wabaye ikijuju.
akarorero no guha n'igihe haba hari umugwi uri kurinjiza umukozi canke abakozi ugasanga bashizeho umugwi uza kwiga amadosiye ukaraba mu vy'ukuri baba bagerageje gusaba impapuro zerekana ninde yavukiye he yize ibiki yakoze ibiki ubageze mu biki zijya nkeya y'amadosiye makeya basigarana naye biba biboneka ko ari bo bibaza ko barushije abandi bashobora gukuramwo umwe canke babiri baja gukora muri ibi mugabo ugiye ukaraba kenshi ingene bica bigenda muri abo bantu igihe hari abantu b'ico gisata nyene biratera ikibazo cane nico gituma benshi baca bashima guhamagara abantu atarabo muri ico gikorwa muri ico gisata kugira ngo baze kubafasha kuko uca usanga bagomba kurondera ibitari muri izo dosi iyo usanze yanditse ko ubu uyahora akora yakoze ahantu henshi mu dosiye ntibyanditsemo muganje cyane ngo nta kuntu mwo tubarize icatumye ava ahantu hose kuko barondera ikibi bapfume bamenya ngo aho hose yagiye batase canke byagenze ukundi ntibishoboka ko yibaza ko hageze ko uwo muntu akora neza agasanga yakoze ikindi kibazo aragitoye yakoze ikindi kibazo ashitse ahandi asanga ngo agire gutyo igihe cyose tubonye ikintu menga ni kidasanzwe aho kukibona mu iciza tugomba kurondera ikibi kirimo ugaca usanga rero ugiye kurondera ikibi biragoye kukibura ni bimwe mu kirundi bavuga ngo nta mwongo buri sato ibidahizwe urondeye rero ikibi nta na hamwe tokironka nagerageje kuciyumvira ko mu bakozi b'Imana muri Bibiliya biragoye kutabona intege nke ku bantu b'abakozi b'Imana ariko kandi tugarutse kuri ca kindi ca bigishwa ba Yesu bajya nyine tubona amakosa bakoze kuko mu bisanzwe abakora amakosa nuko baba bariko barakora burya ubutaca ariko arakora nta kosa ashobora kugira umuntu agumye aryamye mu gitanda kumbura iryo kosa agize n'iryo nyine ryo kuguma aryamye yategerezwa kuvyuka mugabo ntibazovuga ngo yagonze umuntu yagumye mu gitanda ntibazovuga ngo yatukanye atasohotse mu nzu ni ukuvuga ujya kuri amakosa hariho ibindi byiza ariko arakora ibyo rero kenshi ntibiboneka naho rero bica bigorana abigishwa ba Yesu bazwi gose nabakoze abo bakoze rero mu gukora imisi yose haba ivyiza haba n'ivyo dashikako ubwo umuntu aba afise ubwoba bwa kazoza hariho ubwoba bwa kazoza none uyu muntu ko yigize gukora iki ninamushanga ayi nazopfa yongera kuhemuka nko yahemutse ubwoba bwa kazoza ego cyane nivyo harimo ubwoba bwa kazoza mugabo ubwo nabwo ntibwoca bufuka ibindi byose bisigaye abarongozi beza bafatira akarorero kuri Yesu kandi tuvugishije ukuri ukaraba ingene Yesu yatoye bajya bigishwa bi ubwa mbere abo yatoye nibaza ko ari kugutuma wenga uje kurondera butora wari gusanga utari gutora bajya yatoye ico ni cambe mugabo acafata imyaka 3 ariko arabigisha muri iyo myaka 3 yariko arabigisha niho rero tubonera intege nke zabo kuko nk'igihe yaja ku musozi ubwiza bwiwe bugakayangana ari kumwe n'abigishwa bibo batatu abo batatu byaboneka ko babaye abantu begeranye gose ni Petero Yakobo na Yohana ndakwibutse ko Yakobo na Yohana bari mu muryango umwe bari bafise mbere n'ivyo bafana na Yesu ariko aba Yohani mwibuke ko nabo bari babariye Yesu avuye i Galilaya agenda i Yerusalemu hanyuma abantu bakanka kubakira bamaze kubona ubushobozi bwa Yesu bacagira ati ibi bintu ntibishoboka twemerere duhamagara inkuba ibinyarutse ibakureho hanyuma bigenda gute ngo abantu nk'aba bahagarika umwami wacu banke kumwemerera ntibakunze mu yandi majambo ntibazi icurije hanyuma mugabo urabona ko we yaciye ababara ati aho rero mwibagiye ico muri ariko hageze rero aho asigi igikorwa mwisi abanyene bagize amakosa menshi nk'umuntu yoca agira ati iyo wumva nzomubarira ikindi sinzomuzeza abantu nzomuha ikindi mugabo niwe yaciye ashira imbere ubu Petero yarahejeje kumwihakana yaciye agira ati genda rero uragira intama zanje aje kuragira intama hejeje ko kwihakana we wumva umuntu mbakubariye ngo tora abakozi botora nk'uyu naha rero dukwiye kumva yuko umuntu tubona n'umuntu mugabo Imana yamuremye ifise ico yo yateguye muri izo ntege nkariko aracamo kumbure n'ishure ariko ariga kugira ngo abanze abimenye kuko ugiye kuraba umudokteur
akuvura agwandikira ordonnance umubajije akakubwiza ukuri yo kubera ko mu vyigwa yakoze byose atagiye aronka yose kuri yose yego hari haho yanani urashobora gusanga mbere yaradubuye nka gatatu n'ibindi mugabo ariko aradura hanyuma akamenya uca wizera ko yabimenye ubu arafise ubumenyi bukwiye bwo kukuvura ukabyizera abantu rero dukwiye kumenya yuko ivyo twaciyemwo ubwa mbere ho ko vyose bitaba bituvuyeko none abasoma Bibiliya boca bavuga ngo hajya Petero ugiye kuraba ntiwawucugira uti ni Yesu yamushuhuye wenyine arabizi ati ewe Petero uraza kunyihakana yarabimubariye none vyari kugenda gute Petero yari kureka kumwihakana kandi Imana yavuze ko amwihakana ikosa rya Petero riri naho rero nti mu buzima bw'umuntu hariho igice c'Imana tutazi tutanabona ico gishitse rero tugaca twiyita abahinga twe tukaza guca imanza niho tuba tubaye ibijuju byo ku rwego rwa nyuma nibaza rero ko umuntu aragira intege nke kumbure kugira ngo ivyo aciyemwo bimuhe gushika ku rwego rwa kabiri kuko aba bose bakomeye biswa abakozi b'Imana mu ijambo ry'Imana hari ahantu bashitse baja ku rwego rwa nyuma Abisirayeli babaye abahizi b'Imana ko kubera Yosefu agurishijwe imyaka 13 irahera aterekwa kuko ico gihe ntitubona ivyo yeretswe gikuba uburosi birahagarara n'ibindi mugabo iyo myaka 13 iheze bakuru biyo bakamusangayo ababarira ngo ntimugire ubwoba amaze kubibarira ati ntimugire ubwoba ni Imana yabigize ngo ndabitangire kugira ngo nzobakize mu gihe nk'iki ubumva ko yarasimbye ibintu byinshi gose yabamenye aributse ko ribo bamugiriye bya bindi byose mugabo avuze gutyo ariko kandi avuze ati burya yari Imana nibaza rero yuko ugiye ukaraba abakozi b'Imana bose imbere yuko bashikira ubwiza bwatumye abantu bemera ngo n'abakozi b'Imana hari ahantu kanaka babanje guca mu bintu bigoye umuntu arabishije amaso y'umuntu yocagira ati ubu ntashazovamwe mugabo umunyu mugasanga rero ashikise kuri bimwe Imana yamutegurira bigaca biba aba rero turiko turacira urubanza ejo tuzi ico bazoba barejo kuko niba bari mu mugambi w'Imana ivyo bavyobicamwe mugabo babivemwe none umubi aruta Paulo yari ko aricisha abantu b'Imana ninde mugabo mu nyuma niwe yagira ati shaka mu nyice mugabo ico ndiko ndakora nico natumwe n'Imana nivyo rero nibaza yuko guca imanza no kwihuta mugabo nta bwenge kenshi buba bubayemwo tuba twibagiye natwe ko twababariwe nta bwenge babayemwo twagiye ko twababariwe ariko kandi none nk'umuntu nofuta gute iki umuntu yakoze kugira ngo nongere kumwemera ndamushiye mu rutonde rwabo no kwizigira nkazeze ibintu umuririmbyi w'umunyarwanda yaririmbye indirimbo nziza cyane avuga ati burya Imana ntihamagara abakomeye yego ibategurira kugira ngo bakomere mu yandi majambo kuba mu buntu bw'Imana Imana ibanza kukubabarira mbere niyo ntango kuko nta muntu atababariwe yoba umukozi w'Imana uhereye aho rero ugaca uvuga ngo kujya Paulo yavuze ati munyigane kuko nanje nigana Kristo rero niba twokwigana Yesu twomenya ngo mu muntu hariho umugambi w'Imana twe tutazi kumbure dushobora kugirirwa ibakwe tukabona kuko ariko arakora hari aho ubwira ukagira ati ujya muntu ari mu Imana kandi ariko arakoreshwa n'Imana mugabe imbere yuko ubibona hari aho kenshi bitera ibibazo none we wari kwibaza gute yuko umuntu ari muri prison apfunzwe azoba umushikiranganje wa mbere muri Egiputa atari wo munyegiputa ari umunyamahanga ivyo biragoye abaciriye urubanza rero Yosefu ico gihe cose baba barabishije amaso y'abantu kandi baba ari abanyabwenge none bizwi yuko muri Egiputa tawandi yari bwatwara ico gihugu atari umunyegiputa wewe ugaca uvuga uti uwo muntu vyogenda gute ubukoresheje ubwenge mugabo ubwo bwenge buhuye n'umugambi w'Imana oya ariko rero kuko umugambi w'Imana utegereza gushika Yosefu yarabaye umushikiranganje wa mbere muri Egiputa nuko nyene co kimwe na Mose haheze igihe Mose wari kumusanga muri buriya bugaragwa acunze intama za sebukwe yari kwibaza ko ari we Imana ifise ko umugambi ko azogaruka agakura Abisirayeli muri Egiputa ntibishoboka ico nduno munsi wibaza ko ari icubona mugabo hari ivyo utabona ibantu rero twemeye tugaca bugufi tukamenya ngo mu muntu hari amabanga y'Imana hari ivyo tubona n'ivyo tutabona vyotuma duca bugufi mbere washaka vyotuma nibi vy'ubwica
by'ubwicanyi n'ibi by'ubusuma n'ibi byose kuko ntuzi uwo ufise imbere yawe, ntuzi uwo muriko muravuga nijo ahazoba ari, ntuzi ico Imana izomukoresheje, ntuzi ico Imana izomugira. Ivyo rero vyotuma tumenya ngo umuntu agihumeka ubushobozi bw'Imana bushobora kumukorera ko vyinshi akiri muri iyi si. Kugeza umunsi Imana izomwaka umubiri, mugabo uwo mubiri nyene kenshi ari wo ducira urubanza. Indani harimwo impwemu y'Imana imwe ituma dusa n'Imana. Iyo rero ico Imana izoyikoze ejo nta numwe abakizi. Mugabo kandi kibabaje ni kimwe twavuga rero muri ca kiganiro ca wa munsi, nuko none kutazi kwivyo mucira ku rubanza Imana yamaze kubibabarira. Iyumvire rero kuba we uri kuracira urubanza wamaze kubabarirwa n'Imana. Naho rero naho nyene hategerezwa kutugarukana tukaba batoya, tukaba baciye bugufi, tukemera ko umuntu niba yaguye muri ico caha ni intege nke yagiyemo, ariko kandi nta wuzi ico Imana iri kwirakora mu bugingo bwiwe canke yamaze gukora kuko ntavyuzi. Wewe ugasenga Imana kugira ngo urongorwe n'Imana, mugabo kenshi uca tuvuga ngo biragaragara, biraboneka, nta kurondera kurusi. Biraboneka. Naho rero ugiye kurondera ukwera mu ishengero ry'Imana ntako woronka, kuko abakristo buno munsi ntibera kurusha batowe na Yesu Kristo bwiwe nyene. Kuko amakosa turayabona kwa ba Petero, turayabona kwa ba Yohana, kandi bakiri kumwe na Yesu. N'igihe Yesu yaramaze kugenda rero hariho amakosa tubona. Erega hariho igihe Paulo yabariye Petero mu maso ati wewe uri ndyarya, wewe uvi Yerusalemu ugizi ugende hariya ubonane n'abatari abayuda muce musangira urare yo herabo mazi y'imisi 3, none warya gute? Wararahe? Kandi ibyo byose byari ibintu mu migenzo yabo bitemeye. Ubu rero ugarutse bariko barakubaza wamaze guhindura uburi kuracira urubanza abatari abayahudi, wewe rero urahindagurika uri ndyarya. Ibyo biri muri Bibiliya. Mugabo ko kubera kimwe nakubarira tutinyumenga ntitwovuga umukozi w'Imana akomeye nka Petero ko yari yagize intege nke, ariko nuko biri. Umuntu w'Imana rero akomera komejwe n'Imana mu gihe Imana ishatse kwakora ikintu kanaka, ariko aguma ari umunyantege nke. N'uwanditse igitabo c'Abaheburayo nabivuga ati burya Eliya hajya ari umuntu nkatwe. Muga Imana yaramukoresheje, izuba rirahagarara, ibintu birahinduka. Nuko rero Imana ishatse kugukuzira gukuza, hanyuma ishatse kukwigisha bikakwigisha. Muri cyo gihe uri kuriga rero abantu bagaca bajaho bakagutwenga, bakagucira kwa mate, bakagucira imanza zose zishoboka. Mugabo haraho Imana rero guhindura bimwe rero abantu baca babona. Ubundi we yaririmbye ngo aho rero baca baza akakora ngo hajya twari twagusengeye gose, hajya twari n'ibindi. Ariko rero cyane no kwirinda guca imanza, ariko kiragoye kuko tugomba gufatira ku by'amaso atwereka, ugaca usanga nibyo bica bifuka ibindi byose. Muti rero abantu bo kwiyubara kuko ntuzi igituma uwo muntu ageze muri ibyo agezemwo. Ntuzi igituma uwo muntu avuye mu kazi, kuko kenshi tugaruke kwa Yosefu ari muri prison muri dosiye, ngira ngo niba baragira amadosiye nk'uno munsi, kandi nibaza ko ari uko byari byanditswe yuko yagiye gufata ku nguvu muka Potifari. Kandi kumbure kugeza aveyo iyo dosiye ngira ngo niba bakizifise nuko biri. Mugabo tweho tuzi uko byagenze, ko tuzi ingene byagenze mu nyuma bikandikwa. Mbega nuko biri? Oya, suko biri. Ano guca ubona rero yuko uno munsi bariko baravuga ku byabaye ku bantu bo muri kahise. Ntanga karorero kuri ubu pastor yari akomeye cyane wo muri Amerika, uwo mwirabure Martin Luther King. Bashize amadosiye yiwe hejuru berekana bamwishe, gituma baramwishe, bijya barabitse imyaka kanaka. Abantu baca bagira bati uravye birimwo ntibisa n'ujya muntu tuzi. Ko kubera hari irimwo bitavuzwe, havuzwe ivyo mu gifaransa bavuga ngo version officielle. Mugabo hari byinshi usanga bitavuzwe, mugabo ivyo bisomye nuko vyanditswe kandi bifisi byerekana ko ivyo byabaye. No mu buzima bw'umuntu rero hariho ibintu byinshi tudashobora kumenya no munsi, kumbure tuzomenya mu kindi gihe. Naha rero mu kwiyubara nkuko mubivuze, kuko tutaba tuzi impande zose z'iyo nkuru.
kuko dufise gusa ivyo we wambariye mugabo ico vyavuye ko ntaco wambariye kandi ko naje nca nyaruka guca imanza ndakwizera igihumbwije bibabaje ndakwizera kurusha igihumbwiye ukuri ku munyavyaha umbwiye umuntu mubi ko yakoze iciza ngo uwo ni naka ntawuzi mugabo uvuze uti wa wundi yagize ibindi binibi nibisanzwe kuko niko ameze yego turanyarutsa rero igihe tubona ikibi mugabo twari dukwiye kugenda bukebuke hose kuko inyuma y'ivyo hariho umuntu uwo muntu nawe yaremwe mu ishusho y'Imana kandi Imana imifise ku mugambi igihe akiri mw'isi ikiganiro n'abakunzi b'amahoro kandi ibiti byose turavuga birashobora kuyahungabanya canke bikayakomeza mbega ibi gucirana imanza tugiye mu vy'amahoro two bifata mu rwego ruwe gucirana imanza niko kubuza amahoro nyene kandi nta kuntu amahoro yobaho tubandanije gutyo twariko turavuga kuja mu gusesura mu kahise yego usanga umuntu yarishwe na karorero ko muri Amerika umwana yapfunzwe urabona hari abaranyarutsa gose guca igihe urubanza ruheze ico gihe baca babicisha wa muriro hamwe bavuga bamushira ku munsinga z'umuriro agapfa hanyuma igihe abirabura n'abazungu bari batabana neza kuko n'ubu murazi ko bitaramera neza gose mugabo baza basanga abana babiri babigeme batoya bapfuye hanyuma inyuma baza babona umwana w'umwirabure nawe bajya bagenda barasegerereza ariko arasegerereza baca baramufata baca bavuga ko ari we yabishe umwana atarana kwiza n'imyaka ico gihe yari afise imyaka 14 bamutwaye yaguma riravuga ati si jewe mugabo ko kubera uko ico gihe batahura umwirabura ikibi gisana n'urukoba rwiwe kumbure bari bazi rero ko ari bo yabishe mugabo ababisha abo bana bo bari bazi ukuri mugabo barahora umwana arapfungwa amariri ya misi yose bariko baragira bimwe by'ubushakashatsi enquête gushikaho baburi kintu na kimwe cy'uwo bawundi yo bayerisha uwo muntu baca baramwica haheze imyaka 62 niho bagiye kugira basanga barihenze ikibazo rero niki kumbure muri iyo myaka 62 abamuciriye urubanza abo bose bamune kuko urumva mu rugo mugenzi wo kumwica si umuntu mwabigira hariho abacamanza hariho bajya abapolisi bamufunga hariho bajya kumwambika bijya bitsinga hariho n'abantu benshi wiyumviriye ukumva ngo bwa bundi bya mwana yazize ubusa mugabo nuko vyagenze yarapfuye uca wumva yuko sabavyeyi biwe gusa bababaye n'aba bantu bakoze ibyo byose acagira ati bwa bundi none imbere y'Imana bica bigenda kuko ico gihe ubumana buri mu muntu buravyibuka ugaruzi urumvise rero urabonye naha rero ko tuzi ko tuzokwicara imbere y'intebe y'Imana dukwiye kwibagira gusa iby'abantu bavuga n'ibyo abantu babona tukamenya ngo harimwo ubumana muri twebwe kandi ubwo bumana buzoja imbere y'Imana none ko nyaruka guca urubanza bica bigenda gute muri ibi by'amahoro rero wibaza abantu bashobora kubeshegwa yego bagasanga ari mu mpimba canke mu zindi prison zo mu ma province azi neza ko yera aje imbere y'Imana ati weho manu uzi byose urazi ko jewe iki kintu atarico mugabo abantu bose bakavyemeza kuko hariho babiri canke batatu babifunditse bakamubeshera aho nivyo rero bituma tutagira amahoro kuko uri yarapfunzwe imbere y'Imana ifitiye amahoro arababaye gusa ko yibaza ko abantu bazi ko ibyo bamushize ko ari mugabo bariya bo babimugiriye bariya bamubesheye ashitse mu cumba ciwa kazimya amatara kagarama ku bitanda hajya nta mahoro abigirana ashobora kurara adasinziriye umugabo upfunzwe we wakaryama agasinzira hari abantu rero benshi bafise ingorane z'ivyo kuko banyaruka kuvuga anyarutse kuvuga ujya vyumvise agaca bifata uko agaca mbera navyagura wasanga amajambo make wavuze ashikiriye wategerezwa guhanwa yabaye ibintu by'ibitangaza kubera ivyo bitewe wagize abo bose babaye ababeshi
Ego. bamwe batabizi mugabo bigize ingaruka mbi kuri uriya muntu urumva nta mahoro ashoboka guca imanza ariko kuja imbere hatabaye kubanza gushishuza kurondera ngo umenye kandi naho worondera hariho ibyo utazoshikako hariho ibyo utazomenya kuko kuri kose ntiguca kuja habona gutyo Ego. uca usanga rero ushobora kuja kurondera ukarasanga ukuri kuraho wewe udashika mugabo rero kuhagararira ahantu ugira uti ujya muntu bishoboka ko ukuri kubarwa bishoboka ko yoba yaramaze no kubabarirwa n'Imana je rero simpave ntanga ngo mbe umucamanza arushanye sebuja yenewe je ngende bukebuke niba bishoboka ego none abashikirwa b'amajambo bo kwifata gute bashobora guca bafata ingingo abashikirwa amajambo biragoye cyane kumbure mfatire hamwe iyo migwi ibiri dufatire ku karorero ka Dawidi Dawidi umuhungu wiwe agomvye kumukura ku butegetsi hanyuma baja kugwana hanyuma ahunze uri hakurya acatangura kumutukarira ati ntubona aho wari umaze iminsi avuga amajambo mabigoze umwe mu basoda biwacu araza ati ndekura jewe ndabiheza ubunyene nkuruhusha gusa ujya muntu bizabirangiye ivyiwe mugabo Dawidi acaragira ati karavyuka ati hamwe uyu muntu ibyo ariko aravuga byo babivuye ku Mana naho none ko Imana ibiretse ngo bibuko urya nta nico dupfana mugabo umuhungu wanje ni watumye ibyago byinshi biba none ncira urubanza ndendekende uragiye kumure ibyo ntiyabivuze mugabo tugiye mu kibanza ciwe arashobora kuba yagize ati we ni naguhuruhusha ukaja kumwica umuhungu wanje nawe none we urya n'umuhungu ugize ikosa rikomeye ni urumva Dawidi n'umwami nivyo arahungabanye kubera ariko arahunga mugabo arafisa ko kantu ko kumenya ngo burya Imana irinzireka ibintu bikaba nta wuzi gituma ibiretse ha rero ko kwibigize hoca abandi bose baca bapfa bari munsi y'ubushobozi bwanje bose baca bagiruko reka mbanze ndindire nta wuzi yo bishika urabona rero ako ko abafaransa bitaro tenu guhagarara ukagira uti kubera ikibi bishitse umuntu atahora nyubaho kakaba ariko aravuga uko umuntu atahora ivyo bije muri we biramuhagarika abantu rero babarongozi nibareke gufatira ibintu ko bije inyuma y'ivyo biboneka hari ibindi abantu nibige gushishoza nibige gufata amadosiye nkuko ibi byashitse mugabe ibi bavuze bishobora kuba atari ivyo abafise uburyo bwo kurondera barondere kuko bazokwiha amahoro bongere bayaha abandi mugabo ni wafata ingingo ko bakuzaniye unyarutsa uzosanga abantu benshi bapfuye kubera uko kwihuta gufata ingingo bivana n'ubweze uzoburiko kandi ivyo ni abantu batopfa abantu bazomererwa nabi cyane kuko uvyo bakubariye ni wavyemera uko nawe ugiyemwe mu bashwiragiza ikinyoma hanyuma uzosange mwese mwavuze ibitari byo kukubera ukwihuta guca imanza bishobotse rero ariko biragoye ngende ndabivuze bishobotse umuntu aho yohagarara akagira ati bimeze uko ugatutangura kwibaza ibibazo noneho binashobotse ukishira mu kibanza curiya ariko aragira izo ngorane n'ubyo bariko baravuga kuko ikibazo nico duca tunyaruka guca urubanza tutazi ivyo byose byaje biva murakoze cyane reka dushimire umutumire wacu Havyarimana Remy yadufashije gutunga kino kiganiro dushimira nawe by'ukuri watse yompi nize neza yuko ari iki wakuyemwo ngo umuntu yaba ushitswe hejuru ya uri hagati na hagati umuntu ku rwego rwiwe no mu muryango nka papa na mama umuntu ntiyihute guca urubanza bijanye n'ivyo yumvise ashishoze ashikana ibirenge hasi ukuri impera imperuka kuraheza kukamenyekana rero mwese mwabiteze yompi Imana nibahezagire ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi bifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa
inomero 79 387 199. Iyo telefone urashobora no kuyitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikibanuye naho